Nshuti za Daniel Mugisha ndabaramukije. Uyu munsi ndarinjiye ngaha kugira ngo ndabashikirize ubutumwa bw'umwe bwa mushiki wacu atabaza yongera yidogera aba agent babarungika muri Arabia Saudite. Atabaza avuga ati turabazwa n'ukuntu iyo tugeze muri Arabia tumaze kumara amezi 3 tutongera kwitabwaho. Bino narabivuze kenshi, ariko ikintu abenshi bidogera n'ukuntu iyo bamaze kugerayo usanga ababose babo, ndavuga aba agent babarungitse yaba office zo mu Burundi canke izi muri Arabia Saudite, iyo babatelefonye canke bababajije bakeneye ubufasha batabitaho. Bavuga bati rero twe dushaka kumenya nimba bashobora kugamburukira canke kumva cyane abantu atani cyo bapfana, kandi twe turabana babo barungitse ku kazi. Iyo umukobwa ahamagaye office yamurungitse aguma ari mu makosa, baguma bamufosa aguma ngaho ihangane niko bimeze, kandi binaje ndabizi. Umwarabu aguma ari mukuri, byumvikana ko aba barungika bobo ntibigira baha agaciro abakozi ivyo bavuga. Babona yuko ivyo bajya barabo bavuga ari vyo uvuze ngo ndagwaye ngo ari gwaje, ufashwe yaturubitswe ku kazi hanyuma agahitamo gutoroka kubera ko base kumutabara aja mu ikosa ko yaratorotse. No kuvuga ko nanje ivyo maze kwibonera neza n'amaso yanje nuko ama office aba yarungitse bano bantu nubwo hari hayagerageza abenshi batabitaho. Kumbure kubera ubwishi bwabo usanga babwira ibibazo bakabifata minenegwe, ahandi ugasanga babwira ngo niko zubakwa. Reka ncuwo mugani nubwo batabari kubaka mugabo ngo niko bimeze ko ruko nyene bandanya vumiriya. Ibaze ngoma ndabasangiza ubutumwa bwiwe avuga ataho ndi sinjya, mfashwe nabi, bagomba kunkata amahera canke bamaze kunkata amahera. Hariho ibintu vyinshi ngiye kuzenda hamwe imisi nkatemwanyaje za bari mu bihugu by'abarabo ko babayeho. Nzonagerageza buri ndabaha agace kamwe buri munsi mumve ingorane bahora nazo, kuko bino je nababwiye ati mutabivuze ntibashaka kubimenya, ntibashaka kumenya ko babafasha. Rero bamaze kujijuka guhitamo kuza barasangiza mwebwe ibibazo bahora navyo. Kumbure aya ma agence abarungika naza heri ngaho yikebuke. Reka dukurikire icyumviro cy'uyu umushiki wacu. Mwaramutse neza. Ikibazo mfise nuko ndiko ndafatwa nabi, kandi mu mategeko ya leta bavuga yuko abajanti bacu uko bodukurikirana mu buzima bwacu aho tuba duherereye duhuye n'ikibazo. Je naje mu kwezi kwa mbere nshikira mu nzu ya mbere, ndayishikiyemo nsanga abo bantu barakenye, ndabura isabune yo koga, ndabura imfungurwa, nsanga nta ifungurwa bihari. Mu gitondo nzutse ngo bampe imfungurwa, bampaye itomati mbisi, bampana na kokombure mbisi ngo ninkoze ngo capati. Ivyo birananira ndabaho, ni kuvuga ko nahamaze imisi 3. Je nabaza kuri office yino nyene akazi ce ndahagarika kwanza wenyene nibaciye ngo nindeke ugakora ko yari yampaye inkoko ngo nindayiteke. Hamwe ngo ndayiteke ndayiteka ugutandukanye nuko jewe bari bayifuza. Nimaze kugenda uko wenyene acambye ati hagarika akazi, ica ndagahagarika. Mugabo na jewe numva ko hari hameze n'abatamfungurwa zari zihari, ndagahagarika. Ndagahagaritse acambwira ati hogi tugende kuri office. Tugiye kuri office acansubizayo, ansubijeyo aca arasinya aca arataha, nanje nsigara kuri office. Kuri office ndagumaho ndahamara imisi, baca bandonderera kandi kazi, baca barantwara. Ni kuvuga iyo ndi kuri office ndi aho ndi naho office iri ni amasaha 3. Imodoka inyarutse rwose ihagenda amasaha 3, ariko n'amasaha 4 yitonze. Baca barandungika, bamana telefone ntoyi, bamana n'amakate simu 2,
baca bambwira ati mu gihe uzohura n'ikibazo uze turondere kuri zino kate simu, ariko nta mayinite bari bampaye. Jewe ndaza ndashika ku kazi ndakora mu minsi ya mbere nyene babanza naho nyene kunyicisha inzara, bakampa ivyo kurya bidafashe nyene nkumva inzara nkihangana nkavuga ati bizohinduka. Ariko ubu hageze igihe impuzu nambara impuzu nakuye mu Burundi, nta n'ikintu na kimwe bampa, amavuta yo kwisiga ntibampa, isabune ntibampa, buri kintu cose bashaka ko nguma ndigurira amahera y'iwanje ndigurire, kandi amafaranga baduhemba nayo ntabwo ari menshi cane. Batubwira yuko imfungurwa zino zizimvye kurusha umushahara duhembwa. Urumva jewe mabuja twirirwana muhira, ikibazo gihari nuko tudahuza, abana ntiduhuza, na nyene ntabwo duhuza. Telefone nabahaye amahera ngo bagende kungura telefone y'600, baca bangura telefone y'400, ayandi mahera ntumbaza ivyo bayakoresheje ntavyo nzi, ivyo vyose ndabibamuko ndavyihanganira. Hanyuma ngenda mw'isoko ntwaye ijana ngo ngiye no kugura impuzu, ncaguye ndabura impuzu kuko nari ngiye gucagura ndagura amahera y'iwanje, mpitamo kugura ibindi nyene vy'iwanje nari nkeneye. Kumbe nawe umwana wiwe kandi yatoye umwuzukuru we yatoye ibipupe, kumbe nagiye no kuriha ibipupe vy'umwuzukuru wiwe. Ivyo vyose bikagenda bimbabaza kubera yabara amahera yanje naruhiye, urumva bikambabaza. Rero ubuzima kugeza ino saha ndimo ntabwo duhuza nabo, kandi turakora tugacoka, nta mfungurwa badufungurira. Iciza rero nuko twebwe dutabariza. Aha nije nserutse nyene, ariko si jewe jenyene, ndafise n'abagenzi bagowe kurusha ngaho, gukoropa bakansubirishamwo inturo 2 kandi mba nahejeje. Urumva nkakora mu mihana 2 nkahembwa wa mushahara umwe, kandi batwandikira yuko ari inzu imwe twinjiramo, ariko jewe nkora ku mukobwa nkongera nkakora no kwa nyina wiwe, nkora mu mihana 2. Urumva jewe ikiriho ku buryo maze kubona ukuntu tubanye, jewe ndiko ndakorera amahera bavuga ko bazoyankata, jewe nkabona n'ukuntu mbona bariko barahinduka, ndabona ko ataciza kirimo, ahubwo bogambiriza kunkorera ikibi. Ahubwo mvuze ikibazo cyo kunsubiza kuri ofisi bavuga ngo ntigikunda gusubira kuri ofisi. Jewe rero ntabariza bahankure jewe ndahave, nyamba bansubiza ku bisanzwe gusubira sinasubira, bompaye iyo nzu igira 3 ko n'umubosi nari ndamwifitiye, bompa inzu igira 3 inaniye nkaca ntaha. Nico je nasaba, ni ukuri turafashwe nabi n'inyongera zo hejuru. Dukora inzu nini, tugakora akazi karusha, tugahembwa amafaranga make. Urazi gukora mu mihana 2 ko ibintu birusha rwose. Rero twebwe twashaka ubutabazi, badutabarize. Nkaje ku ruhande rw'iwanje, icyo nsaba nibankura ahantu ndi, nta buzima ndimo. Hageze igihe mbura ibikoresho by'umwana w'umukobwa akenera, nkabura impuzu nshanja ndi mu kazi nibara. Urumva mu mategeko vyemewe yuko ashobora kuja kugurira buri kintu cyose cyo ku rugo, akakuvuza, akakugaburira, akakwambika, akongera akakwitaho mu buzima bwawe bwa misi yose. Ariko jewe ivyo nta kintu na kimwe bariko bankorera. Rero ikiriho umuntu abaritse jewe bahankure, kubera iyo umuntu mumaze kuba mudahuza, ingaruka z'Abarabu barashobora no kukogora bakagushira mu gishashe ntibanamenye niyo bagutaye. Nabariza ku ruhande rw'iwanje, jewe bahankure, nyamba bontahura bantahure, bonkabira inzu, akazi ntabwo kananiye gukora, inguvu zo gukora ndi nazo.
ariko jewe sinshobora kuvumirira ahantu bose banyanka. Telefone yanje bonyene nibo batanguye bayishiramwo amagufure barayugara, na nino saha kano kanya ntibazi yuko je telefone ndayikoresha bivanye n'ibintu bayishizemo. Nariyivye kuko navuze ati ari ugupfa narapfuye nta kindi nsigaje, ngenda ninyegeje, ngenda mu miryango yabo, ncanubirana n'umwana w'umuhungu arankundira, ndamubwira ati ngirira ibi unkuriremo ibi unyugururize WhatsApp, atubinkorere uzobukoze. Uwo mungu arabinkorera, nabasize mu nzu ngenda ndiyivye, ndavuga ati n'ubundi aho ntaheraje baranyica, nari namaze guhitamwo yuko ari ugupfa, nca ndabasiga. Imana irankingira, nongeye kugaruka bakiryamye, ntibigeze bamenya iyo mvuye, ntibigeze bamenya yuko nagiye aho hantu. Ivyo vyose urumva ni ingaruka mbi, ntibagomba ko tuvugira kuri telefone, konegisiyo zabo baraziciye, nkoresha amamega y'150. Ni ukuri ivyo vyose ni kuvuga muri make mpembwa $600. Jewe rero ntabariza jewe bahankure, nyamba ari mu Burundi n'amasubira mu Burundi, nyamba bankabira inzigira gatatu, ngende gukora muri iyo nzigira gatatu, hanyuma nivyanka pe nkavuga ati birasa, je nzoca ndisabira gutaha nta kindi. Vy'inkabo nyene bahitemo ivyo bakeneye. Jewe nitiye office mu Burundi ngira inturo nyinshi, nca kubajante batandukanye, mugana n'uno musi ikibazo canje ntibaragikemura. Twebwe tuza turariha, ntabwo tuza kuri gusa, ntabwo duca mu kinwabi, tuza n'amategeko ya leta bizi. Nta kuntu bokwanka kudukurikirana mu buzima bwacu bwa misi yose, tuba duhura n'ibibazo bitandukanye. Natwe tuba twabisezeranye yuko mu gihe tuzonanirwa n'ako kazi ko tuzoriha miliyoni 10 z'amarundi, mugabo twebwe bagaca banka kudukurikirana. Ntabarize jewe bankura ahantu ndi. Jewe ahantu ndi muri Tarifa, muri Jirida niyo nkora. Office ntabwo ndayegereye, yaba nari ndayegereye hoho nohavuye nkagenda n'amaguru nkitura ikibazo mfise. Ariko ino saha na kano kanya umubosi wanje ambwira yuko atonsubiza kuri office. Rero ntabariza nta vyinshi nshimye kuvuga, kimwe gusa inzara no kutagira ivyambagwa, ivyo vyose birimwo, no kudufata nabi bakadutuka. Ahubwo habaye akabazo ko kuvurugana, baca bafata amatelefone bakadukamera, bakatugira nka kurya kw'ibigugu, bakaza bugurura bumviriza ukuntu twishyuranye, bagaca batwenga. Rero twe ntituri bijuju, twebwe turi bazima, tubakorera akazi kabo neza, inzu zabo turazikora neza uko bitegekanye, isuku tukarikora neza nk'uko babitwigishije. Jewe siniryambere nje gukora ino, yari turigira kabiri, ariko ubuzima ndimwo buranduhije, hageze igihe mvuga ati jewe notuma nsubira mu Burundi basi. Ego jewe ntabariza. Murakoze, mwacumvise nico, ndabashimiye ko mwashoboye kugikurikira. Hanyuma rero mumenye yuko burya mwebwe muri mu Burundi murungika bano bantu nkuko bivuga, bagomba kunya ubufasha bwanyu, kuko abarabu n'abantu babi ba mbere bagerageza kubagirira nabi. Bamwe na bamwe ni bake bagera mu ngo nziza ugasanga ntibahuye n'ivyago. Rero kudashiramwo agatege k'ababa barungitse nizo nguvu zabajya barabasha ati umuntu afise n'abamurungitse, bakamufata uko bishakiye nk'iyarara, ko ravuga ati ntabamuburana, bakanamwica kuko amaze kubona ko atanaga telefone kabaza ati mbe none uwo mukobwa ameze gute, ararya, arakomeye, agwaye, ntimunabaze ati twumvise ngo aragwaye mujane kwa muganga. Kuburyo nujya mu boss bamufise yumva ati wa muntu arafise abiwabo, arafise office yamurungitse. Jewe aba Bangladesh n'aba Philippines ndamaze kumva ko uko bakurikiranwa siko abarundi bimeze. So rero zino ngorane mu by'ukuri murabe kuntu zokemuka, muze mugerageza gushiramo agatege, vyanse vyanke mugabo mwagerageje. Hariho gira amakosa, abarundi kazi bagira amakosa mu gutoroka, turabizi mugabo sibeshi nko kwibi vyovyo bije no gufungura n'ibintu byo kufatwa nabi. Akenshi abarabo barabifise kuko baha kuntu birira, siko abirabure barya, kandi babwirizwa kwitaho uko abirabure barya, kuko twebwe dukoresha inguvu bo badakoresha. Iyo umuntu atariye ntakoresha inguvu, iyo umuntu agomba gukoresha inguvu nyinshi no kujya vyinshi. Ibi aba boss nimwe mubwiri aba boss cyangwa abakoresha
aya ma agence ni mubwirizwa kubibwira abarabu yuko uwo muntu aje azanye inguvu nyinshi yaje gukora bizosaba kwajya cyane kugira ngo asubize hahandi kuko ujya kajya kayi banywa bujya bufiriti bujya bu hamburger bujya bu ntuzenye bijya ntibishobora gutuma ice cream ubu coffee kawa ntibishobora gutuma ukora n'inguvu nkuko abirabure bakoresha inguvu so barashima rero yuko abirabure nk'abarundi bakoresha inguvu bakomeye mugabo hakora munda so murakoze rero